tuje kwakira umurundi witwa Bareth yakuriye hano muri Gen-z vuye Bujumbura. Ladies and gentlemen, put your hands together for Bareth kutoka Bujumbura. Yo, Kigali, oh yeah! Kigali, oh yeah! Kigali, oh yeah! Est-ce que ça va? Vous allez bien? Wow, wow, ndishimye cyane kubona nashitse ngaha anye. Reka mbanze ndepose gitari. Yes. Mwayibonye? Made in Burundi. Made in Burundi. Iyi ni made in Burundi wanje. Murakomeye umeze neza. Everyone is okay. Me too, I'm okay. Yeah, kubatanze je nitwa Bareth, ndumukomedie w'umurundi. Hamara fa passé naragiye gukina mu Bufaransa. Ngenda muri Gen-zComedy club ndatwika abantu bararyoherwa baraseka. Ewana ncangenda ku marezo sociaux nda postinga Instagram, Facebook. Nashe ngeze kuri airport sanga baje kuntegera. Mutama family yose. Turagenda dushitse muhira. Sanga yakoranije inama y'umuryango, grand-père, grand-mère, arrière-grand-mère, grand-sœur, bose bicaye ngaho. Nzamona mutama wanje ararakaye. Ngwe? Tubwira ukuntu ugenda ugashika mu Faransa ntutoroke. Mbega je murazi ko navyaye ikijuju. Akagaho karagenda ni Kigali ni gatoroka. Basha Abarundi twe dukunda gutoroka. Ni namateka yacu dukomera amashi. Abarundi turaje no muri Afghanistan tugatoroka, Iraq tugatoroka. Ariko tuzi ubwenge, iyo dushitse hari ikintu ca mbere dukora, duhindura amazina. La fois passée hari umukuze wanje yagiye muri Serbia, agezeyo acarahindura izina. Hari usanga bafite amazina ya ba Ibrahimovic, Djokovic, Modric, wowe yace yita Buchumic. Ndi pari nahuye n'umukobwa w'umunyarwandakazi. Ndamubaza none wewe witwa nde? Ambwira ngo je nitwa Mouton Lies. Umva uyo ni Mutoni. Basha abazungu bo bafise ukuntu bo biyita amazina bivanye umuntu ahantu yavukiye. Nk'umuntu yavukiye ahantu hari kiraro bamwita Alexandre Dupont. Umuntu yavukiye ahantu hari mirima bamwita Didier Deschamps. Apana twenga acha tubitango Sherando. Mugabo twebwe abanyafrika kubera ibintu vya colonisation baduhaye amazina ngo yibatisimu. Mu bisanzwe ukuntu bimeze mutama ndagusigurira. Mu mico y'ikirundi canke y'ikinyarwanda kera bakwita uruzina rubi kugira urupfu ruze rugutinya. Waza wumva ngo bakabwa. Mu Burundi bariko barategura Miss Burundi. Hari umukobwa mwiza cyane ari muri Miss Burundi yitwa Ndikumaskeke Diane. Oya sinkuru, papa wanje je wamvyara, papa wanje amvyara wa maraso. Yitwa Ndikumavya Jack. Ibintu by'amazina ni hatari. La fois passée mwana bibonye kuri Twitter ya RDB bari bafise agahinda n'umubabaro mwinshi kubera hari ingagi yapfuye yitwa Tereza. Je ikintu cyantunguye nukuntu ingagi bashobora kwita Tereza. Tereza ni izina rya mama wanje. Mugiye ibikoko bigira amazina nk'abantu. Kandi hari n'ibikoko bimeze nk'abantu. Weekend heads nagiye muri Nyungwe Park njanye n'abagenzi banje. Dushitseyo dusanga y'inkende, chimpanzee bakubwira ngo ni inkende ifise ADN nk'iy'umuntu. Ibi nikora byose ibikora nk'abantu. Tweho rero twagize amahigwe zasambanye tubona. Zabikoze kujya kw'abantu. Umve amakarese amabizu umve
zakubise uturawundi tubiri turaho ariko ikintu nobabwira itandukaniro ry'inkende n'abantu rirahari je nararibonye ijya mbere ntizoga zirigwa ziri gusa ikindi nacyo ziri jobless nizigira akazi kandi zinjiriza amamiliyoni igihugu murakoze cyane yari Bareth Mbega